Ndabriye. So want to dire je suis how do you do Yitwa Jessy. ni Jessy je namita Jessy kandi uretse ikintu ntare mu buzima yo hageze hano bwati guharanira abakobwa defense abadada tugira ubwati umuntu aragukunda wati igituma bwati we wate kamera kuko igihe nani Briella gira anniversaire vraiment naragiragije ndamufasha nanje nari mpari ukuntu abona papa rika Jessy ameruku urukundo rwishi amahaba Jessy ndabwati vraiment urukundo rurahari kwizego ariko kuno mwanya bintanguye kumva Briella amubwira ati ndafise inda yawe Ndakubajya abana. None basi Bigira ndagusigure man. Kandi uzogunshira Monica. Cameraman ushaka kumubona ati ugiye mu cameraman ajya abana. Wewe kavuga ati uyu mutipa aratekereje ntashaka kujya abana sivyo. Ngo wasanga arabajya. kimya. Bete ndio ushaka kumbona ukavuga ati sha ujya mu mutipa sha akunda ashaka akunda abakobwa benshi. Urumva? Mugabo uje nakubwire rero. Nimba Briella muzo Burundi mukamubaza. Kandi nibatse ko igano cya nyuma cyane ikintu ndabivuze ko ubwa nyuma jewe mvuga ku bintu byekanye na Briella sinshaka guzosubira kuyivuga kuri media nimwe muhamwe mwaramahoro umeze neza waraye neza WhatsApp no Jessy je ahantu je ndahasi nice kuno mwanya ubwati yuko kubera utabonge kumva yuko itetesi yuko Briella fisinda ushatse ibintu byo kumwihakana ngo shika kubina kuri social media kwa bwa mbere bihora bijya kwisomesha mu gihararanye sivyo ahago byiza nene cyo gukora murondere kuko umwana amenwa na nyina murondera blibli umubazi ijambo rimwe sivyo urazoza ndaguhaye programa ejo mu gatondo uzoze kuri biro Briella ntazobari umubaze uti mbega urafise inda azokwishura neza ko ataki nta ndafise ni Sami for read niwe yari nyuma y'ibi byose bivuga rero nurusaku yazanye Sami niwe yatangu kubizana je na Briella nta nda afise yaragwaye iki estoma ugambe bamvumbuye turi kumwe na Briella muri wabo bavuga ngo tuvuga n'ibyi wacu sivyo muga Sami niwe yatangu kuzana iyo sujet avuga ngo Briella ngo afise inda ngo kubera ko yabonye akadaho je nabisubiyemwo Briella nta nda afise kandi Briella twarahebanye sinshaka ikindi kintu cya Briella nshobora kuvuga mu kanwa kiwanje nice so bakunzi ba bakunzi ba inyishu media mumeze neza mumeze fresh so je meze neza ni je ntari Jesus Takmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wa wundi nyene musanzwe mumenyereye Benisha so je rero kuno no munsi musanzwe mumbona nga anye ndi kumwe na Nice ndi kumwe kandi na chef de programme muri Waka Light TV ariwe nuwundi musanzwe muzi yitwa Jessy mambo vipi bro safi baba meze neza fresh ndashimye kimya nyene ya ndashimye Imana vraiment ndakubona nyene uratagase umeze fresh nice umeze neza meze neza gusa ahari ikintu ufise mu mutima ntarakivuga umenga sinza kumera neza ibyo bintu ufise mu mutima ufise ni gute gushaka usanga umuntu anabapoesheje mukaca muza kumuhatsa ushama kosa nje nambwiye ati ntare ata kamera hari je mushaka ndamubwire Jessy umva nunkeneye sasa sinhari agukeneye rero ndumva ibintu bigiye gukara ariko Jessy kuba tugusanze ngaha anye tugusanze ahantu tuje ndazi waronso akanya kikonje muri Waka Light TV ubu radio uricaye ngaha anye ahantu hatuje nyene uri kurafata akayaga ndetse n'akantu watumye hari yangira mu mwanya karahavura kazi so je nazananye na Nice ngaha anye hari amakuru tumaze imisi tubona n'ibiganiro uri kurakora muri Waka Light TV inyuma y'urukundo rwa boss wawe Sauda na Akesi haje Jessy na Briella umuterinda Briella bro twitegejara umwana namuterinda Briella sinamuterinda Briella so want to dire je suis how do you do yitwa Jessy ni Jessy je namita Jessy kandi uretse ikintu ntare mu buzima yo hageze hano bwati guharanira abakobwa defense abadada tugira ubwati umuntu aragukunda wati igituma bwati we wate kamera kuko igihe nani Briella gira anniversaire vraiment naragiragije ndamufasha nanje nari mpari ukuntu abona papa rika Jessy ameruku urukundo rwishi amahaba Jessy ndabwati vraiment urukundo rurahari kwizego ariko kuno mwanya bintanguye kumva numva ngo waramwihakanye nibyo cyangwa n'amajambo abantu bavuga bro uri so kuba kurikanye ibiganiro
mukurikirana arabikiruhe me numva amajambo mu buzima sinkunda ibintu by'amajambo wowe mwanya wo ukisho gwati nice bijya n'amajambo y'abantu sibyo ndaje ndayemera ni yiwanje ariko bijya numvise ati ngo wowe waransinda ukuna kubanya muri birthday party kuno warushushe bwaje gwati ntare ndagusabye ndonere Jessy nawe ndamwibariza iyo kesi none bro vipi madame kimya mutumbo Motazi ikanabwi ikintu mu kimwe bamenya moto je nanda namuteye Briella arabizi kandi nta Briella ndafise aho risiri nyene ndafise ariko je Briella je matsimisi we ukuntu mubona ko hari changing kandi ndagubatsi naho rega yo twarinda nibisanzwe n'umugabo uri chef de programme de Wakala TV na mahera wobure yo kugorera umwana sibyo byo ndaziyo kubizwe nabwo ati sigoma ngo umukobwa ngo agirinda naho gumatete se afise inda ubwo ati nibisanzwe birabaraba Mevi tangwa kubati ngo ntayafise ibintu nk'ibyo kumenga uri urafise kwa question ukuntu urafise ubwoba abakunzi ba inyishu media abakunzi ba inyishu media umuntu agereje kumviriza neza aba bantu ntabwo bigeze bakurikirana content ibintu ko yabera muri waka sivyo mwafete ukungene mwaje hano ko ntanandi dufitaniye nabo mugabo ni juste kunsanga ahantu kandi tuzi ko dukora ku bintu byo kondera amakuru babisaba yuko tutasha kugara ahubwo tutanga ibiganiro ngo babasha kumenya ukuri kwavyo Nice ikintu kumwene bihari je Briella twasokanye Briella tumanze gusokana nkuko navuze ko na consider 2 semaines ko twakundanyemo ariko Briella namwe waje ikibazo mu kiganiro geruka ndamubaza Briella wowe duza kunsanga mu cumba muhira ahanumba inyishu barayibonye bose yavuze yego canke yavuze yuko atigeze aza muhiri wanje ahubwo ikintu gihari Briella nimba yubafise inda ni yande ko jewe Jessy ndisi yuko atavyo nigeze ngira ariko banzirindire rega Jessy singombwa ngo mukuba kugira twarinda ngomba ko yimuterere mu cyumba ivyo nibiba nonga mukobwa sha muri kumwe bikaba nyine parax yo kubera iki kubera negative na positive biri kumwe iri foki hakubita shot sibyo birashoboka bagoze yagishimeza biko urumva ngo negative na positive bihuye bro kana kubwira ikintu kimwe meme sina Sami for really no akunda kuza kuhimbaza ibyo bintu tuyikukaze hamubwira ati ibiganiro ikintu cyerekeranye na Briella si shaka Bireve mwe nabo bashikora ku muri mwindi no Jessy turashaka kumenya we duheruka kukubona cero azitwara ko hari ibigariro bimwe twagiye turakora kuvyerekeranye Briella uramuzanira ifuhe ibintu vyagiye birakurikirana muri Wakala TV hayo nibiganiro vyagiye birahaba vyerekera igihe bamusutse ko acide ujya mu brother Iva muri Wakala TV bivyerekana ryafuhe wari umufitiye Briella dushaka kumenya Briella izisaha ijyambanyi afise ni yiwawe ho nyimba ari yiwawe ubu biriko bibandanya gute mniteguro guys ndabisubiyemo mu kiganiro yakoranye na Sami for real hamwe na Ntuze na Silva manager wa TV ibintu byose yavuze mwaravyumvise umunsi agenda kudahwa ireba bavuga ngo umuntu afise inda ngo acagira nti Nice wamaze kuvyarinda nagasamo umviriza Jessy banzurindire ntagasamo ndagira nakikame gusa ndumudada ibintu byo bana bafise inda nabizi ukimbwira ikintu cyekana umuntu afise inda basi umusto afise inda kibinyereke bigira gato utangura kumva uri kuravumesa ukumva uri febre ukumva wumva ibizunguzungu kuntu kumva wumva nabi kandi cyangwa gasanga niri kuragenda mu butinya nka bwawe haraciye nk'amezi y'ibiki bashaka kuba nyene samutse mu gusaba ngo me kenshi iyo bibaye izo situation urashamo nkiyo mu gihe none hari ibintu nyene uvuze byo mu butinyanka atagiye mu butinyanka kamara nk'imisi nk'itatu atajayo canka amezi nk'atatu atajayo bigaragara uwo muntu abasazizwa afise imbana ya hana n'intare biravana mu dada bashaka kuba ayifise canka atayafise uko biraba benshi ugasanga amaze na 4 mu atabigiyemo biravana kuko bigenda birahinduka so ibyo sivyo turimo sivyo byatuzanye mais je suis bwatsi ngo bakundanye na Bribingo de ni de semaine bamaze igihe bakundanye n'umwanya munini iyo ndako kinawe bayitwaye ubwatsi ngo ntago ari gwawe rega umukobwa singuma wowe ubwatsi ko ngo ntitwacinye mu cyumba ibuka handi ngira mwapompurana mwasomana hajyanye ikenda kwazi ibyo ko byo gupompora ntabyo kugira iki igihe twabigira niho wari siho narinzi ariko kuguma ubwatsi ko wowe uri umukunzi we ivyo bakunzi birazwe
turi abantu bakuze ngaha navyo guhishanya sibyo niho mbwira ati ko bamukundanye na musheri wawe mumaze kuryamana kangahe oyi yo kese niyo mbeta ko ivyo ni si kandi ivyo leta bitangwa kugaragara yuko duhora tupompurana mpazi gutwarinda abantu bati kumwe nasi nujya mutipe be barapompurana mu gihe ubu taratwarinda nuwo wese yakubaje ngo ati no ndacunga itwaye ugati byahamaze kwasama so ukuntu we namubonye muri birthday party warushushe ibintu byinshi amahaba yavuga akora so Jessy tubwire wewe kuvumbajije ikibazo uti we n'umushiri wawe maze kuryamana incuro zingahe none we nawe ko mwakundanye na Briella mugakundana kandi igihe mwe mumaze kuryamana incuro zingahe Jessy uko akanabwire sivyo tubwire bigaragara hari akajambo ufise ugomba tubari kansigure gato sivyo ama apparence arabesha ushobora kubona umuntu ukamubona mu ikintu atari cyo kandi ushobora kubona cameraman wanyu ukavuga cameraman ashobora kuba ajya abana none basira ndagusigure man kandi uzogunshira Monica cameraman ushobora kumubona ati ugiye mu cameraman ajya abana wewe ukavuga ati uyu mutipe aratekereje ntashobora kujya abana sivyo ngo wasanga arabajya kimya betende ushobora kumbona ukavuga ati sha ujya mu mutipe sha kunda ashobora kuba akunda abakobwa benshi urumva mugabo uje nakubwire rero nimba Briella muzo Burundi mukamubaza kandi nibatse ko igano cya nyuma cyane ikintu ndabivuze ko ubwa nyuma jewe mvuga ku bintu byekanye na Briella sinshaka kuzosubira kuyivuga kuri media nimwe muhamwe mwarakigucya umeze neza waraye neza WhatsApp no Jessy aho anu je ndahasi nice urazi gituma naheme aho ndavyifuhe yarafise kuri we ndakwaza uramaze gukundana basi mie oyi banzurindire muri birthday party howe wa Jenny Jenali nahibere narabonye ku live abafansi bo babona bibyo bakamera gusa uri je navyiboneye ku live uramubona Jessy live uriko ati okay Jessy okay tangova ati ngo sinye umvirize kazi office abbreviation nyinshi cyane akoresha mukara ushaka aho ntahura keza urumva byane ko nakubya gutya ntuze Briella kandi mani mwabizi ko jewe apa ya Briella dufite ubundi buzima basi apare y'ivyo ego mufise ubuzima bwo hanze kandi umuntu wambere ndabita kwisha ibi byose ni Sami yage kubishira hanze aza kumbaza ibibazo bidakenewe en plus dosa agatagishira ku kiganiro burya hari ikintu bavuga urukurukuru abari yo nkuru burya umaze kubona umuntu aja kukubarira ati ujya mu tipe muraraba neza kuko abafise impamvu ivyo bintu biba biriko biraba none kuye kuno mwanya ubwati yuko kwera utabonge kumva yuko itetesi yuko Briella fisinda ushatse ibintu byo kumwihakana ngo shika kubina kuri social media kwa bwa mbere bihora bijya kwisomeshera mu gihararanye sivyo ahago byiza nene cyo gukora murondere kuga umwana amenwa na nyina murondera blibli umubazi ijambo rimwe sivyo urazoza ndaguhaye programa ejo mu gatondo uzoze kuri biro Briella ntazobari umubaze uti mbega urafisinda azokwishura neza ko ataki nta ndafisi ni Sami for read niwe yari nyuma y'ibi byose bivuga rero nurusaku yazanye Sami niwe yatango kubizana je na Briella ntanda afisi yaragwaye iki estoma ugambe bamvumbuye turi kumwe na Briella muri wabo bavuga ngo tuvugana ibyi wacu sivyo mugasa Sami niwe yatango kuzana iyo sujet avuga ngo Briella ngo afisi ndango kubera ko yabonye akadaho je nabisubiyemwo Briella ntanda afisi kandi Briella twarahebanye sinshaka ikindi kintu Briella nshobora kuvuga mu kanwa kiwanje nice so bakunzi banyishu media muriko murumva amajambo ariko aravugirwa ko nga anye na Jessy so je ibi bintu jewe ntibigiye guherera ngange kubikurikirana menye ido nido menye ko Briella afise inda koko menye ko Jessy arengana ho nyimba yo ayifise yonda ni ya Jessy ho nyimba atari ya Jessy ni yande ivyo bintu ndabibemereye bakunzi banyishu media ndabashimiye cyane janyuma menya yuko Jeki iyi dossier yantuze na Sami for real naramubujije gusubira kuza kumbaza izo suje bro je twaravanye na Briella cyo kintu bakimenye coco sivyo abakunzi banyishu media mumenye ko jewe Briella ntabwo ntimukeneye kirumvikana kandi Briella jewe tumeze gutya Sami for real yabisiguye neza mu kiganiro yavuga ati jewe sinshaka yuko ati kukazi Briella donc ngeje gutunga yuko video wa creative muga hari ibintu ntatukwicyana bya Briella kubera ko Briella sinshaka yuko tusuya kunavugana mu higano nakoze bavuze ngo ubibone ko umva chef de programme tugushimire cyane ndazi bo tubarira byinshi ariko ntibiherenga anye tugiye kubibandanya bakunzi banyishu media mu bandaye mudukurikirana ni mwibagire kugira partage s'abonner kuri channel yacu ya
inyishu media turabakunda